Salut, bon weekend. Muraho, nizere ko mumeze neza kandi muriko muhimbaza weekend yanyu neza nkuko muvyifuza. Twamaze kugera mu kiganiro Weekend Trace aho tubategurira indirimbo zitanu zibafasha guhimbaza weekend yanyu ikagenda neza nkuko muba muvyifuza. Tuhera ku ndirimbo ya mbere, indirimbo ivuga ngo niwe nshuti nziza y'umuririmbyi Obed Zawadi. Indirimbo itwereka ko yuko Yesu ari we nshuti nziza, niwe aduhoza amarira, abona ibitubabaje akabidukemurira, niwe atuma uno musi unezerwa, niwe atuma ubaho ubuzima bw'amahoro, ubuzima bw'umunezero. Rero ndirimbo ije kwitwibutsa ko Yesu ahari nk'inshuti nziza ku buzima bwacu, niwe adahemuka, niwe ataduhemukira, niwe amenya ko tubabaye mu gihe abantu batayibonye, babandi twizigira canke babandi twari twiteze ko batugirira neza batabibonye. Tuje rero ku rubuga rwa YouTube wandike niwe nshuti nziza y'umuririmbyi Obed Zawadi, ikomeze guhezagira, ikomeze ituma weekend yawe igenda neza nkuko uvyifuza. Iyi ndirimbo igira kabiri, indirimbo ivuga ngo inyenyeri y'umuririmbyi aje neza ari kumwe n'umuririmbyi yitwa Kinoro. Ni indirimbo iryoshe cane, indirimbo ivuga yuko inyenyeri yabonetse, ivuga ku mwami wacu Yesu Kristo ngo va mu mwijima wegere iyo nyenyeri yabonetse, wegere Yesu, niwe mwami ashobora gukiza. Jambo ry'Imana rivuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe ashobora gutanga amahoro, niwe ashobora kuguha vyandi vyose wifuza. Rero ino ndirimbo iratubwira ko inyenyeri yabonetse, ukwiye kwegera Yesu ukava mu mwijima, ukava mu vyimwe bitakunezereza, ukava urimwo bikubabaje, utuma uno munsi ubuzima bwawe butariko bugenda neza, ukegera Yesu akagukura muri uwo mubabaro. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika inyenyeri y'umuririmbyi aje neza ari kumwe n'umuririmbyi Kinoro, iguhezagire kandi ikomeze ituma weekend yawe iryoha cane kurusha. Iyi ndirimbo ivuga ngo ndagukunda Burundi y'umuririmbyi Apelles Mongi Mnichimpaye. Ni indirimbo iryoshe cane, indirimbo ivuga ku gihugu cacu, indirimbo ivuga ku mwene gihugu wese, indirimbo yibutsa ko umurundi wese akwiye gukunda igihugu ciwe kuko n'Imana iratumira ko tukunda igihugu cacu. Bien sûr, rero reka wumvire indirimbo ije kwibutsa ko ukwiye gukunda igihugu, peu importe ama circonstance ari mu gihugu, peu importe ivyo vyose ubona ko bitariko biragenda neza, ariko ukwiye gukunda igihugu ko igihugu ni icawe kandi n'Imana iduhamagarira gukunda igihugu. Tuje rero ku rubuga rwa YouTube wandika ndagukunda Burundi y'umuririmbyi Apelles Mnichimpaye, ikomeze guhezagira kandi ikomeze kwibutsa ko gukunda igihugu ari ingirakamaro kandi n'Imana ikunda abakunda igihugu. Iyi ndirimbo igira kandi indirimbo ivuga ngo kora y'umuririmbyi Alison Vestine. Indirimbo ivuga ngo kora ushitse, kora babone, ngo kuyo utegetse mwami wanje nta numwe ashobora kukuvuguruza. Rero reka ino ndirimbo ikubera isengesho, itume wumva ko wabwira Imana ati Imana kora vya bindi vyose utarakora, umwaka urarangiye. Ushobora kubona ko umwaka uheze Imana itarishura amasengesho yawe, ariko umwaka uracasigaje iminsi mike kugira ngo irangire, kandi Imana irashobora gukora igitangaza gutumira kumva ko wobwira Imana ndirimbo kubera isengesho, ugasaba Imana ko yokora ku buzima bwawe, za projet zose wategura umwaka wose Imana ikazishitsa, ya mitwaro ufise kuva umwaka ugitangura Imana ikayishitsa, Imana ikayikora, umwaka ukarangira uri mu nyishu, umwaka ukarangira Imana yakoze kandi uri témoignage y'Imana yavuze ku buzima bwawe. Reka rero tuje ku rubuga rwa YouTube wandika kora y'umuririmbyi Alison Vestine, ikomeze guhezegera kandi ikomeze ituma wumva ko ukwiye gusenga Imana ikubera isengesho kandi ikomeze ikuryohereza weekend yawe. Kandida y'umuririmbyi Fortran Bigirimana. Ni nibivuga ngo ndi umukandida w'ubuntu bwawe, ndi umukandida w'amagara meza, wa vya bindi vyose wifuza, vya bindi vyose ushaka Imana igukorera. Ni bitubwira ko uri umukandida. Kuba bitaragushikako ntibisigura ko bitazogushika, ahubwo uri umukandida wavyo. Reka rero ndirimbo kuryohereze, itume wibuka ko uri umukandida wa cakintu cose wifuza ko Imana igukorera. Tuje ku rubuga rwa YouTube ikomeze turyohereza weekend, ushobora kuba muri bina biriya, ariko ino ndirimbo ikubutse kuri umukandida. Ntiwihebure, ntumve ko Imana yaguhevye, ntumve ko atazizokora Imana, ariko Imana izobikora kubera ko iyo itarakora bitaragushikako uri umukandida wavyo. Rero tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, ituryohereze weekend. Ushaka uri mu muryango ariko uraryoherwa, yiyumvirize kugira ngo ushobore kuryohereza weekend yawe kandi ugume wumva ko ugume wibuka kandi ko Imana ihari kugira ngo ushobore kugirira neza, ushobore kuguhezagira kandi ushobore gushitsa vya bindi vyose yakuvuze ko umwaka utararangira. Ikiganiro Weekend Trace kirangiriye ngaha, ariko izindi nibo zose zisanga ku rubuga rwa YouTube. Tuje kuzikurikirana, zikomeze turyohereza weekend yacu, zikomeze kandi zituma turyoherwa, zikomeze kandi zituma twumva ko twishimiye Imana ukundi kandi twizeye Imana, kandi twizeye ko vya bindi vyose itaradukorera uyu mwaka uzorangira yabidukoreye. Hamwe na Weekend Trace rero twumve tugirirwa neza, hamwe na Weekend Trace twumve turyoherwa, hamwe na Weekend Trace twumve duhezagirwa naho butaha.